Haleluya. Rero natwe uyu munsi bantu b'Imana amajambo ntituyume nkunda kukivuga iki kintu. Hariho abantu ubona umenga bafashijwe, ukabona umenga banezerewe n'ijambo, ariko ugasanga ijambo barisize ngaho. Imana irashaka ko ijambo twakira turigira ubuzima. Haleluya. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko tuhora tubigenza. Reka tubande dushima Imana, kuko Imana yacu irabereye gushimwa. Mana y'ububasha, Mana y'ubwiza, duciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha. Tuje tugushima Mana, tuje tukuninahaza, tuje tukuririmbira ishimwe, kuko urabibereye. Uri Imana yadukunze urukundo rutangaje, kuko wemeye mukunzi mwiza gusakirifya umwana wawe ku bwacu, kugira ngo tubashe kuraga ubugingo budashira. Kandi mukunzi mwiza wemeye kumuduha kugira ngo atwigishe kandi twereke inzira ituganisha mu ijuru. Eregiye ataba Yesu ntitware kukumenya, eregiye ataba Yesu ntitware kunesha isi n'umwami w'iyi si, ariko urukundo rwiwe n'imbabazi ziwe n'urupfu rwiwe twarahinduriwe amateka. Uyu munsi turi abana b'Imana, turabaraganwa nawe. Mwami Imana uhagarara natwe mu byo dukora byose, kandi yatumaze ubwoba. Uyu munsi turizera ko uri mu kiganza cawe Mwami Imana arinzwe, kandi mukunzi mwiza uturongora uko bukeye nuko bwije, kandi warivugiye wewe ubwawe kuri umwungere wacu, utuzigama mu ntambuko zacu. Mwami Imana turanezerewe nk'abana bawe, turakuninahaza, turakuririmbira ishimwe, turagutaza. Uri umwizigirwa, ntumeze nk'abantu kandi ukora nk'abantu, ukora nk'Imana. Kandi y'abana bawe bagusenga horo bumviriza uko bukeye nuko bwije. N'ubu sinkekeranye kuri kumwe natwe, uri kuratwumviriza ibyo duvuga n'ibyo tukwambaza ko byose. Urakoze muvyeyi mwiza, urakoze nyene amahoro, urakoze nyene ibihe. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe. Rero Nehemiya ntituramuheza, muze murambirwe. Narababwiye ko tuzokwiga Nehemiya gushika duhejeje iki gitabo, kugira ngo nawe wumve ko nawe ko bishoboka, nawe nanje ko bishoboka guhindura ibintu. Haleluya. Rero Nehemiya yabaye umugabo adasanzwe. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka kuba umuntu atsinda, ushaka kubabaza Satani, emera ugendane n'Imana, emera urongogwe n'Imana, emera ubu umuntu akunda gusenga. Haleluya. Ubu umuntu yanywanye nayo nukuri ntuzokwigera kumara amazi. Icyatumye Nehemiya ashira ubwoba, icyatumye Nehemiya nesha, nuko yari yanywanye n'Imana. Haleluya. Ikibazo cyose yagira yahungira ku Mana, yaca yirukanga kuyibwira buno nyene. Reka rero dusome turabe ingene Nehemiya yababaje Satani. Haleluya. N'abakozi biwe, antuka Nehemiya yarabasuzuguye pe. Reka dusome muri Nehemiya igice ca 4, dusome kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'9. Haravuga ngo, maze ndasenga nti, Mana yacu, ni wumve ingene dukengerewe. Ibitutsi byabo biba ari bo bisubira ku mutwe. Batange bajanwe mu mahanga ari nyagano. Ntutwikire igicumuro cabo, ntusibanganye icyaha cyabo ngo kive imbere yawe, kuko bagushavuje imbere y'abubatsi. Nuko dushishikara kubaka uruzitiro rwose, turaruhwanya gushitsa ku gice c'uburebure, kuko abantu bari bashize umutima kuri ico gikorwa. Bukeye Sanibalati na Tobiya Abarabu, Abamori n'Abanyeshidodi bumvise yuko igikorwa cyo gusanura uruzitiro rw'i Yerusalemu kije imbere, kandi yuko ibitoboro bitanguye kuzibigwa, barashavura cyane, bagira imigambi bose yuko boja gutera i Yerusalemu no kutuburabuza. Ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushiraho n'abarinzi bo kuharinda ku murango no mwijoro, ngo tubabuze gutera. Amen. Ngo bamaze kumva yuko bamaramaje. Haleluya. Ibyo bagerageje byose, imigambi yabo yose byo kubaca intege, bumva nta na kimwe bitayeho, bakomeje kubaka. Ngo bagira iki? Ngo bagira ishavu ryinshi, ngo barashangashigwa, baravuga ati abantu ikintu kimwe gisigaye, reka twifatanye n'abandi. Mwumvise ngo baca bifatanya, ngo baca bishira hamwe, ngo bukeye ngo Sanibalati na Tobiya
Abarabu, Abamoni n'Abanyeshidodi umva ngo baca bishira hamwe baravugana batumviriza rero ngo tugende kubatera. Haleluya. Dushoze intambara tubagwanye. Haleluya. Ariko ntibamenye uwo bahangaye bariwe, ntibamenye ko bahangaye umukozi w'Imana, ntibamenye ko bahangaye umuhungu yamenye ibanga, amenye urukundo rw'Imana, amenya haronderera inkomeza, amenya haronderera ubushobozi. Haleluya. Haleluya. Baramwihendako kuko Nehemiya yahagurutse avuganye n'Imana kandi Imana yamurungitse. Haleluya. Iramubara ati igikorwa tuzobana nawe. Murumvise ko icyamugora cyose yirukira hehe? Yirukira gusenga. Mbega wewe iyo bikugoye wirukira hehe? Wirukira ku bagenzi bawe, wirukira ku nshuti, canke wirukira gusenga? Haleluya. Erega ikibazo kenshi tugira nk'abana b'Imana nuko iyo duhuye n'intambara aho gusenga turarira, aho gusenga tuja kuganira ibibazo byacu biganira abagenzi bacu, ndetse bakanakuvamo ugasanga noneho baranagukomerekeje ubabaye gusumba uko wari ubabaye. Ariko Nehemiya wewe yagira iki? Ngo yaca yirukanga kubarira Imana ati Imana wabyumvise. Haleluya. Wabonye abansi aho baci, wabonye noneho imigambi bahagurukanye ariyo. Haleluya. Imana ikacimwongerereza inkomezi ikamubwira ati humura mwana wanje ndi kumwe nawe. Haleluya. Wewe nawe uyu munsi ukabushaka guhumurizwa n'Imana bana nayo. Haleluya. Ukabushaka kubabaza Satani azokwama akubona uva mu bwiza uja mu bundi, gira inshuti Imana. Haleluya. Abari kurongora mu migambi yawe yose, abari kurongora mu bikorwa ukora, mu kazi kawe ukora. Haleluya. Uyisunge ntizokumara amazi. Haleluya. Nehemiya ntiyigeze amaramara, abansi baragerageza. Hanyuma irindi banga rikomeye ya Nehemiya kandi abana b'Imana kenshi twibagira, iyo utanguye igikorwa ukabona ndetse kiriko kiragenda neza, hari aho udibama ariko ntumenye ko umwasi we niyo abuyinzira yayiciyemo akabona wamumenye acarondera iyindi nzira cyangwa kugira ngo aguhungabanye. Haleluya. Nehemiya ngo acashiriki abanyamasengesho basenga ijoro n'umurango. Haleluya. Umve ngaha aya ngo bagira imigambi bose yuko bazoja gutera Yerusalemu no kutuburabuza, ngo ariko twebwe dusenga Imana yacu dushiraho n'abarinzi bo kurinda ku murango no mwijoro ngo tubabuze gutera. Haleluya. Ntibafashe ibigwanisho, bafashe iki? Bagiye ku mavi barasenga, haba igicaniro gihoraho. Haleluya. Imana niyo ibabera umurinzi, ibabera umuteramyi. Imana irabateramira. Haleluya. Imana irabateramira, ibuza umwasi wabo kwashitse imigambi mibi yari yateguye ku bana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero natwe uyu munsi bantu b'Imana amajambo ntituyume, nkunda kukivuga iki kintu. Haraho abantu ubona umenga bafashijwe, ukabona umenga banezerewe n'ijambo, ariko ugasanga ijambo barisize ngaho. Imana irashaka ko ijambo twakira turigira ubuzima. Haleluya. Turigira ubuzima. Umve ihe discipline uvuga uti jewe iyi saha ndayishizeho, nta kintu na kimwe kizombuza konje imbere y'Imana. Haleluya. Hariho abantu bavuga ngo akazi umwanya ni mutumviriza, nukuri umwanya wo gusenga ushobora kwiha n'iminota 20 canke 10 mbere yo kuja ku kazi, ukabanza ugafukama imbere ko ukabanza ukabwira Imana, ukayiragiza Imana, ukayiragiza ibyawe ugiye gukora byose, ukayiragiza abakorege bawe, ukayereka akazi uja gukora. Urumva Imana ibana nawe, ugategura imitego yose umwasi yotega imbere yawe, ukagenda byose weyuye ikirere. Haleluya. Haleluya. Ugasengera akazi kawe, ugasengera abo mukorana. Haleluya. Ugasengera abakozi usize muhira, ugasaba ubwiza bw'Imana ko buganza. Haleluya. Ubwiza rero ni uzotuma bugaragara mu byawe no mu bawe. Nehemiya yari yaramenye ibanga. Haleluya. Abansi biyo barashavura ngo barashangashirwa ati twari tuzi ko adashobora gutera intambwe, ariko bakomeje igikorwa kandi igikorwa kigeze kure. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Kubera bari bashize amanga, bari bafise ubumwe, bakorera hamwe, bari abantu bahuje umutima bantu b'Imana. Nukuri n'ubu ndagisubiyemo kukivuga kandi nzokwama ndakivuga. Ngira hariho n'abakozi b'Imana n'uyu munsi bovuga batujya mugore yarigeze kutubwira. Nukuri ndabarahiye mukabona bumwe buri mu bana b'Imana, biragoye ko abantu bashobora gutera imbere, biragoye ko Imana ishobora kuvumerera igihugu, biragoye ko Imana ishobora kuvumerera umuryango, abantu batumvikana, abantu badakorera hamwe. Haleluya. Biragoye.
biragoye ko igihugu cotera imbere atabateramye bagisengera. Biragoye kuko Satani afise inziga, afise ishari ryinshi, ntashaka ko abana b'Imana bagubwa neza. Kandi mwibuke amasezerano dufise, wibuka ayo ufise ku giti cawe, wibuka ishengero ryanyu rifise, wibuka amasezerano igihugu gifise. Ayo nta wundi muntu numwe azotuma ayo masezerano ashika atari wewe nanje. Haleluya. Ariko dukangutse tugashira abashibamye, tukaba abashibamye bashibamiye igihugu, tukaba abashibamye bashibagimiye ishengero, tukaba abashibamye bashibamiye imiryango yacu, kugira ngo tuburizemwe imigabo n'imigambi yose ya Satani. Haleluya. Naye handi hoho nta kizobuza ko Satani yiga yambye uko ashaka. Haleluya. Ariko Nehemiya amenye ibanga ngo ashiraho abateramyi. Haleluya. Baterama ku murango no mwijoro, igicaniro nticazima, kiguma caka, nta mu mwasi abura hamenana. Rero nahawe nanje kuguteramira abacu n'ivyacu. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Imana Data rugira byose uri mwijuru, himbazwa kubw'aya majambo. Ndazi neza Mwami Imana ko ataza kubura uwarokora n'uwakangura. Reka imitima ya bene wacu ikanguke, tumenye neza ko atabantu nawe washobora guhagararira igihugu, washobora guhagararira Mwami Imana imiryango, ni twebwe nyene. Hagurutsa rero imitima myinshi, kangura imitima y'abera ikanguke. Tumenye neza ko wewe atari gutera umugongo abantu, ariko abantu ari bagutera umugongo. Kandi warivugiye ko abakugarutse ko bose ubagirira neza. Rero umuvyeyi mwiza, ushimwe kandi wubahwe, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.